Murawe ikaze kuri YouTube channel Daniel Mugisha muri kiganiro c'amateka ibikorwa n'ivyaranze abanyapolitike b'abarundi. Mu kiganiro cyo munsi tubashikiriza amateka ibikorwa n'ivyaranze intwazangabo zibiri zakoze ibintu birakwa kuba nk'igitangaro. Izo ntwazangabo zarongoye ingabo zibiri zihanganye ku rugamba ari abakuru bazo ariko mu nyuma bazishize hamwe mu biro bikuru vy'intwaramiheto z'u Burundi, umwe ari umukuru wavyo uwundi ari cegera ciwe, maze bubaka igisirikare gishasha kigizwe n'abahoze bashamiranye. Kahise kabo karabatandukanya muri vyose, ariko barabishoboye bashira hamwe abahoze barasana babagira bavugwanira igihugu kimwe. Mbega izo ntwazangabo ninde nande? Abo sabandi ni Lieutenant General Germain Niyoyankana na Lieutenant General Adolphe Nshimirimana. Imbere yuko asinywa amasezerano yo guhagarika intambara, Germain Niyoyankana yari umukuru w'ibiro bikuru vy'intwaramiheto mu gisirikare cy'u Burundi FAB, Adolphe Nshimirimana nawe yatwara ibiro bikuru vy'ingabo za CNDD-FDD. Igisirikare cy'u Burundi gifatanirijiwe kikaba FDN, Germain Niyoyankana yabandanije kuba umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare nayo Adolphe Nshimirimana abicegera ciwe. Ivyo bakoze byaratangaje benshi, mbere u Burundi bufatwa nk'akarorero mu migambi nk'iyo yo gufatanya bahoze bagwana. Umwe wese muri abo bagabo yafatwa nk'umugwanyi w'intwari mu ruhande yagwaniyemwo. Ntivyari byoroshe ko abahoze bapanga intambara yo guhezanya ari bo nyene bashobora gufatanya abo bahora barungika kurasana, ariko barabishoboye neza cyane. Akarorero kabo muri ico kiringo gakwiye kwama kazirikanwa n'abazoza bararongora igisirikare cy'u Burundi bose, maze kikaguma ari igisirikare ca bose. Inyuma y'ayo mabanga bakoze mu biro bikuru vy'intwaramiheto, General Niyoyankana yagenywe kuba umushikiranganje w'ukwivuna abansi mu kiringo ca mbere ca President Nkurunziza kuva mu 2005 gushika mu 2010. Mu nyuma yarakoze mu rwego mpuzamakungu. General Adolphe Nshimirimana nawe yagenywe kurongora iperereza ry'u Burundi Service National de Renseignement kuva mu 2005 gushika mu 2014. Mu nyuma abujejwe amabanga mu biro vy'umukuru w'igihugu chargé de mission. Ariko yagumye afatwa nk'ufise ububasha bukomeye ku iperereza ry'u Burundi gushika gwandagugwe kwa kabiri Myandagaro mu 2015. President Nkurunziza yari yaremereye abarundi ku byahitanye General Adolphe Nshimirimana bizomenyekana mu ndwi imwe, ariko gushika n'ubu nta muco uratangwa. Bamwe mu bazi ko bagize uruhara mu rupfu rwiwe barafashwe baricwa badashizwe imbere y'ubutungane ngo bavuge ivyo bazi. Akarorero katanzwe na General Germain Niyoyankana na General Adolphe Nshimirimana mu guhuza igisirikare karahambaye cyane. Abatwara igihugu barakwiye kwama biyumvira ko abahoze mu gisirikare ca kera FAB n'abahoze muri FDD bamye bafatwa co kimwe mu gihe ca General Germain Niyoyankana na General Adolphe Nshimirimana. Dutanze nk'akarorero gatoyi, izo ndongozi za gisirikare zari zahawe ipete risa. Uyu munsi abarongoye igihugu bosigura gute ko ipete rya General inyenyeri zine rifiswe n'abagabo babiri gusa bose bahoze muri FDD? Ko bari kubera ubutwari n'ubumenyi ari ivya bamwe gusa canke haratanguye kuba nkunzi? Ico ni kintu abategetsi b'u Burundi badakwiye kwiyobagiza na rimwe. Umutima wa Niyoyankana na Nshimirimana mu gisirikare urakwiye guhora wibukwa, hakabaho umunsi mukuru w'abasirikare wibutsa aho imigwi itandukanye yafatanywa ikaba igisirikare kimwe, kandi bakibuka ivyo abo bantu babiri bakoreye igisirikare cy'u Burundi. Abandi badakwiriye kwibagirwa nabahoze bagwanira iyindi mihari atari FDD, na cyane cyane umugwi munini muri yo wabahoze muri FNL. Aha niho turangirije ikiganiro cy'uno munsi. Tubibutse kugira ico muvuze muri comment, ariyo commentaire, kugira like, ariyo j'aime, no mu kugisangiza abandi mu kugira partage, ariyo share. Naho ubutaha.